aho bari bazindutse bagira inama aba officier canke abantu basanzwe bafise irivuga bavuga rikijana muri AFC M23 abariko bashobora kugira inama murazi ko hashobora kuba amanama militaire bakavuga ibitagenda neza bakiga ama strategy y'intambara rero kumuna bivuga ntibashoboye kumenya ko hari drone iriko irabakurikirana ko hari drone iriko irabasuiva ivyo bari mu vyose inyuma y'iminota mikenya iyo namitanguye harashoboye kuba bombardement y'ahantu bari aho bavuga ko abarenga 40 bashoboye kugira ante kwasiga ubuzima bien sûr abari bagwiriyemwo mu ivyo bitero bari abanyarwanda mbese n'abakongomane bashika kuri bangahe nk'umunani uko nibo nabo nyene bashoboye kwasiga ubuzima rero ibi byekerekana ko u Rwanda rubandanya rutakaza ibintu byinshi cyane hariya mu gihugu ca Kongo ibi bintu rero nta nahamwe uzopfa wigeze uvyumva mu binyamakuru byo mu Rwanda ntibashobora kubivuga ntibashobora kura ko nubivuze muraze ibica bigirane bimushikira rero ako kazu igihe haba bombardement ariko hari ibintu basanzwe ubundi baba bakoresha. Yes, amahoro bantu b'Imana nizere ko muguwe neza twe turameze neza cyane reka turamutse abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ndavuga Canada, Australia, South Africa, Zambia hano heshi atandukanye ku mihingo y'isi yose turakuramukije mu cubahiro cawe aho uri hose nizere ko mumeze neza cyane. Uno musi ni kwigenekerezo rya 15 ukwezi no kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026 turongeye kugaruka tuje kugira ngo tuvugane kino kintu caraye kiwe uno musi tuvugana ku kintu kimwe gusa cyane kubera ko mwadusabye ko twoza turakora ibiganiro bigufinya kugira ngo mushobore kumva canke kumva message tubashikirije nyabujya ko ibiganiro birebire hari abantu bigora kumviriza ego imbere ko dutangura reka tumwe twifurize ukumererwa neza twongera tubashimira wewe ufata umwanya wawe ukadukurikirana ufata umwanya wawe ukatwumviriza ico waneguye ukacandika muri commentaire biratudyohera cyane yimva mutima turabakengurukira cyane. Uyu munsi renje kutuganire ku gitero caraye kigabwe na FARDC ingabo za Tshisekedi muri territoire ya Uvira muri Sud Kivu niho uno munsi drone za FARDC zashobora gukora igitero sindamusiga aho hari ikiraro cha Karundu cashoboye gusamburwa kirabomogwa abako ivyo bitero vyabomoye ico kiraro ca Karundu. Ico kiraro rero cari kiraro ngira kamaro ku muhari AFC M23 canke ku basirikare b'u Rwanda kuko nico bifashisha iyo bari paragenda mu misozi ya Uvira ndavuga Dareho Plateau hari ya Nyaruguru canke iyo bakeneye amaraforo nico kiraro bariko barifashisha. Indi point ngira mvuge na akazu amakore karavugwa cyane nagerageje kurondera ndagira research kwako kazu nakazu gaheruka kugaba gutegwa amabombe na drone zitagira abapilote za FARDC aho M23 n'abayifasha cyane basikare b'u Rwanda bariko bagirira inama hama drone zirashobora kuza zibamena ko ibisasu abarenga 40 barahasiga ubuzima hari mu benshi b'abasikare b'u Rwanda bivuga ko ubusikare bw'u Rwanda baraye bahaburiye aba officier benshi canke abategetsi benshi iyo mvuze aba officier habarimo abakoroneri habarimo abarietena muri jari mbashatse kuvugira hamwe muri rusange kuko tutabatuzi amapete yabo. Inkuru tubashikiriza zarizo ariko imbere ko twinjira mu ganiro nyezina reka tubashimire cyane twoga twibutsa ko muri Buja Fast ni irogo kazoyibona hano hose uzomenye ko ari Buja Fast rero ni iringaha kugira ngo ifashe abadandaza kugura no kugurisha canke korohereza abantu basanzwe bagura ibidandaza. Muri misi rero ntitwahagaze canke ntitwicaye nuko turiko turabakorera application muzoshora kuza muraganirira ko ikora nka kujya kwa WhatsApp. Mbaza ko
kuno kwezi birarangira amatushire ku mugaragaro ya application kugira ngo muzoze murayifashisha mushaka kugira order y'ibintu muba mwakunze. Imbere ko tuje mu kiganiro nyezina twoge tubashimire cyane, turabakunda cyane byimva mutima wowe ufata kanya ugakurikirana ukatera intege, turabakunda cyane gose. Wowe turakora sabone cyangwa subscribe nubandanye ubikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango ugizene umuryango wagutse. Ego iyi nkuru rero ndabazaniye ni iyi inkuru ya mbere ni ikiraro ca Karundu muri territoire ya Uvira Sud Kivu cashoboye kubumugwa na drone za FARDC. Tuvyagenze gute? Kino kiraro hari haheze iminsi murazinzi ko hari haheze iminsi drone za FARDC zidashobora kuduga mu kirere bivanye nuko M23 yari yarashoboye kuhakinga ikirere. Rero ubwirinzi bw'ikirere M23 yari bufise mu minsi yahera, ariko ubu unya siko bikiri kubera ko ikirere cyose gifiswe na FARDC nabo bafatikanije muri iyi migwano. Yabwire ko kungwano yo hasi M23 nta jambo ifise. Ibyo ndabibemereye. Je hari umuntu twigeze kuganira w'umusirikare arambwira w'u Burundi, arambwira nti ati mugenzi ndakubwije ukuri bakwimwe by'amadrone bakaja ku ntambara yo hasi, ati nta n'inkoni twokurirwa, ati nta n'imaso twokurirwa turakoresha, twofata inkoni tubakubita ko twabikoze muri Somalia. Uretse ko muri Somalia ba Al-Shabaab ko bahuye n'umusikari w'u Burundi no amateka arahari, haragira igihe badakoresha amasoro bagakoresha inkoni kuko bavuga ati ya igigaco cyo mu Burundi kungwana yo hasi munaze neza ko amateka yacu. Rero ico gitero no musi cagabwe nabonye nawo ni rya mbere mbonye ikinyamakuru cyo mu Rwanda igihe cyabipostinze kiravuga nti uno munsi drone zitagira abapilote zashoboye gutera canke zirabomora ikiraro Karundu. Ibonye rero ibinyamakuru byo mu Rwanda bigize post nk'iyi, aba ari kintu cingenzi babashaka kugira gute, babashaka guha message bajye ba Makenga, kuko muraze abantu batumye ba Makenga murabazi president w'u Rwanda BFC ijya abari message kuko ni kinyamakuru igihe ni kinyamakuru cegamiye ubutegetsi bwa Kagame, babashaka guha message bajya abantu bari kuri tele bakavuga ati burya rero ibi bintu ni hatari murabukuntu mubikorerako. Ijya reba message iri indirect ku bagwanyi ba FCM23. Ico kiraro rero cyari ari kirarungira akamaro cyakoreshwa cyane mu bintu bijanye n'ifungurwa, mu bintu bijanye n'ibikoresho bya gisirikare, mu maramforo yo habaye ama tactique militaire nico bakoresha. Rero no munsi drone za FARDC zashoboye kukibombarda ziragisambura, aho ubu unya kugeza isaha byagoranye cyane, biko biragorana cyane ku bantu bari muri territoire ya Uvira kubera ko M23 ukuntu imeze hajya muri Uvira. Muribuka ko yigeze kuvuga ati turabashikirije turagiye, ariko haragiye bake bagenda kukipa handi, abandi basigara muri Uvira, sivyo? Abandi basigara muri Uvira. Rero uca wumva ko communication entre M23 yagiye niyo yasigaye hajya muri Uvira ko itagikunda canke bagiye kuza barakoresha iri barabara rya RN5. Gasi nibaza ko yokunda ko barikoresha cyane ijana kwijana, bivaye nuko wazarendo hariya na FARDC buba bararakaye cyane imigwano. Rero ibandanya iba sinje kuvuga ko nk'abanyarwanda ko ku ruhande rubadatakaza canke ari badatakaza, ariko novuga resulta canke ibintu byerekana ko FARDC iriko iradomina cyane. Ni ibi bigaragaza ko iyo umuntu agutwaye ikirere mw'iyi technology y'intambara abagufise tuvyemeranya abagufise. Ikirero kiro kiraba nuko FARDC yashoboye canke iri kirakoresha igisirikare bitwa force spéciale kubera ko barazi ko igisirikare cyahahora kijya ca FARDC cyashoboye kuba Kolombe. Ari ubona mpamvu bafataha bakasigira aba ugasanga cyo hafashwe bivanye nuko ibiturire ari byo byariko birakora muri FARDC. Ariko ubunya novuga ko operation ziko zigenda neza cyane, kandi ko moya n'umwanya
ibintu bishobora gutora inzira, nubwo benshi bagomba bavuga ati mbega Uvira turacahari Uvira muracahari, ariko mumenye ko Uvira muri nk'abashitsi, M23 imeze nk'abashitsi muri Uvira, irahari umunsi ejo si hizobiri, niko rero bimeze. Kubera ko ijya Uvira ni y'abakongomani se aba M23, birumvikana ça se comprend, ni y'abakongomani siyo aba M23, niyo mpamvu M23 ri hajya nk'umuntu yatse inda. Indi point ya kabiri inje kubabwira ni point y'akazu kashoboye kubomogwa n'ibitero vya FARDC, ndavuga drone, kuko amadrone atagira abadereva niyo ariko arakora akazi hariya, aho bari bazindutse bagira inama aba officier canke abantu basanzwe bafise irivuga bavuga rikijana muri AFC M23, abari kwashobora kugira inama, murazi ko hashobora kuba amanama militaire, bakavuga ibitagenda neza, bakiga ama strategy intambara. Rero kumwe nabivuga ntibashoboye kumenya ko hari drone iriko irabakurikirana, ko hari drone iriko irabasuiva ivyo bari mu vyose. Inyuma y'iminota mikenya iyo namitanguye harashoboye kuba bombardement y'ahantu bari aho bavuga ko abarenga 40 bashoboye kugira nte kwasiga ubuzima. Bien sûr abari bagwiriyemwo mu ivyo bitero bari abanyarwanda, mbese n'abakongomane bashika kuri bangahe nk'umunani, uko nibo nabo nyene bashoboye kwasiga ubuzima. Rero ibi byekerekana ko u Rwanda rubandanya rutakaza ibintu byinshi cyane hariya mu gihugu ca Kongo. Ibi bintu rero nta nahamwe uzopfa wigeze uvyumva mu binyamakuru byo mu Rwanda, ntibashobora kubivuga, ntibashobora kura ko nubivuze muraze ibica bigirane bimushikira. Rero ako kazu igihe haba bombardement, ariko hari ibintu basanzwe ubundi baba bakoresha. Iyo abantu bapfuye babo barafata bakagira ico bita mask, bakaza kuvuga ko ari abanyagihugu ba Kongo bapfuye. Ubushize mwarabonye ko bashoboye guhamba abanyagihugu benshi. Sinasi ko abanyagihugu badashobora gupfa, ariko hari abanyagihugu bicwa nabo bakaca bavyekeka kuri leta ya Tshisekedi. Ivyo birazwi, barabikora. Icagere gutangaza ejo, kuko iyo bombardement yabaye ejo 14, nukuntu hashoboye kwicwa aba ofisiye b'u Rwanda, bakavuga ko hapfuye abanyagihugu, aho bashoboye gutanga nitangazo barasaba communauté internationale ko ibi bintu ngo itobitorera cyangwa itovyihanganira, aroke ari abagwanyi ba M23 bashoboye gupfa. Baravuga ko n'abanyagihugu bariko barakora ibindi bintu bikorwa byabo mu micungararo ngaho, atakibazo bigeze bagira, kiretse ko bamwe bakenya baba barakomeretse, ariko atamuntu numwe yasize ubuzima. Bashaka kwasiga ubuzima nabo bantu bashoboye kuraswa mwico gitero cha drone zitagira abapilote. Mukuva neza ko FARDC mwino minsi iriko irakora ibitero mwibanga ntangere, bivanye nuko ikirere cyashobowe kugira nte gufatwa. Imisi yahera leta ya Israeli hamwe abahi bava mu gihugu ikihe nabo muri Turki nibo bashoboye kuza bafasha M23 mu bintu bijanye na technology mu ntambara yo hejuru. Ariko ubu ibintu bikaba byarahindutse, zarahinduye imirisho. Abantu bafise ikirere ni bien sûr abasirikare ba Tshisekedi aribo FARDC. Amakuru yarahari yarayo. Reka nshime wewe wafashikanye ugakurikirana bino bintu ndiko ndabashikiriza. Wowe utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Turakunda cyane. Ciao ciao.